Hari umwana w'imyaka 4 n'igice yakorewe amabi. Isanamu yiwe yarahanahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi mu minsi iheze. Vyaboneka ko yakomerekejwe cane ku kuboko hakoreshejwe ibintu bitobora umubiri. Uwo mwana agwariye ku bitaro kwa Khaled. Nyina we avuga ko yagiriwe nabi nawo mu muryango wahora ari umugabo wiwe. Kubwiwe ntibemera ko uwo mwana ari uwiwabo. Bamaze imyaka hafi 3 bahukanye, bafitaniye abana 3. Nyina asanzwe abana n'ivyo bibondo ku mutumba Rugombo, komune Cibitoke intara ya Bujumbura. Uwo muvyeyi yigana kabo bana iyo yabarungitse mu muryango wa se wabo usanzwe uba mu Maramvya ngo basangire iminsi mikuru irangiza umwaka nkuko bari babisavye. Haciye iminsi yarabarondeye kuri telefone ngo avugane n'abana biwe akababura, niho yacaja mu Maramvya. Avuga ko yasanze umwana we ameze uko baramubitse mu nzu. Mu muryango w'uwo mugabo barabihakana. Mukuru we avuga ko bemera uwo mwana kandi ko ivyo bagirizwa vyo kumutemagura atari vyo. Yemeza ko bari bazi ko ari ingwara z'ikirundi. Kubona se ataraza kuraba uwo mwana ngo nuko akorera muri Kongo, ariko ngo yagiyeyo induru zayo makuba zitanguye. Naho biruko ntiyemera ko yoba yarahunze. Amakuru ava muri uwo muryango avuga ko nyina wiwe na mushikiwe bari mu minwe y'igipolisi muri zone Mutimbuzi kumbuza amatohoza. Mu mugwi w'igihugu CNDH ujejwe agateka kazi na muntu babivuga ko iki. Turababajwe cyane n'ivyashikiye uwo mwana kuko se naho yomwihakana uwo mwana nta kosa afise. Ko turasaba inzego z'igihugu zijejwe kurondera inkozi z'ikibi nkizo zimurondere kugira ngo ashigwe imbere y'intahe.